igenekerezo rya 17 gushika ku igenekerezo rya 22 z'ukwezi k'umunani muri uno mwaka ikazoba isekeza rigira kabiri y'ukingira abana bose indwara y'ubukangwe abana kuva bakivuka gushika ku bafise imyaka 7 tukazoca rero twongera duha abana bafise kuva ku mezi 6 gushika kwiza imyaka 5 amama ya vitamine A kugira ngo tubandanye tubakingira izindi ndwara tukongera kandi tukazohereza ibinini vya albendazole abana bafise kuva ku mwaka umwe gushaka ku myaka 7 ya tubakingire inzoka zo munda. Iri sekeza rero ritunganijwe mu gihugu cyose mu burere bw'ubuvuzi bwose niho hazotangwa urucanco rukinga indwara y'ubukangwe ariko mu burere bw'ubuvuzi 40 akaba ariho hazotangwa amama ya vitamine A hamwe n'ikinini ca albendazole. Kuri ivyo bibiri mvuze intara zitarimwo ni gisagara ca Bujumbura, intara ya Kirundo hamwe n'intara ya Karusi. Nkuko musanze mubizi turi mukiza kuva mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka niho mushikiranganji yatangaje cese yuko twatewe n'ikiza c'indwara y'ubukangwe. Kugeza uyu munsi rero hamaze kwibonekeza abana babiri ariko nkuko dusanzwe tubikora mu kazi ka misi yose turasuzuma no muri mu bibanza bimwe bimwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura aho tumaze gutora rero imigera y'indwara y'ubukangwe igera ku 23 mu bibanza bimwe bimwe dusanzwe dukoreramwo isuzuma ku munsi rya misi yose. Iyo ndwara rero irahari noneho turi mukiza arico gituma tugeza twese gukora twivuye inyuma dushira inguvu hamwe kugira ngo duhagarike kino kiza c'indwara y'ubukangwe. Muri no sekeza nkuko twabikoze ubwa mbere mu kwezi kwa gatandatu tuzosha kunzu hariho imigwi izoba yatekanijwe imwo abaremesha kiyago hamwe bashigikiwe n'abakuru b'imitumba kugira ngo bazoce kunzu umwana wese azoba ahari ari mu twavuze azoshobore kuronswa amama y'urucanco rw'ubukangwe amama ya vitamine A hamwe n'ikinini ca albendazole